Ewana ati timu Kadogo irashimiye umutima irashimiye na Gasore mbega nta bandi bakomedi nga mu Burundi waba wifuza gukorana nabo uretse bajya tubonesha amaso bajya babiri bo hano mu Burundi abakomedi nifuza gukorana nabo ni benshi gose ni Hello guys murameze neza je ndashima ndaho kabisa uko biri kose ya kuri micro ni Dragon Promoters ya benshi bakaba bamenye muri foto ariko uno munsi nkaba nagarutse nko mu promoter yes rero nkaba natumiye timu Kadogo uyu munsi akaba ariyo turi kumwe Kadogo urameze fresh sana je ndashima Imana n'abantu bakeya gusa boss abantu bakeya gute boss nagira ni n'abantu nka bose kabisa abantu abadukunda si bose niho dutegereza gushima Imana yonyene ama bakeya badukunda nibo nyene umuntu ashimira tukiraho nyene uravuze ngo abantu bakeya ngo ntashima abantu bose mbega uvuze ngo ntashima abantu nka bose ubushatse kuvuga iki bona uvuga abantu bose stade urazi ko mu misanzu muzima tubayemo hari abantu badukunda n'abatwara kangu nta ukundwa na bose abo bakwanka rero nuvuga ati je abo bakeya bakwanka ne ufata ko bagukunda stade reke umuntu ashima bakeya agashima niyo Mana ariko naje ndishimira by the way yes nkabandi kumwe n'ubundi rero bazananye wo muri timu Kadogo nyene ya bro vipi safi ku mazina ni Aritos Comedy Burundian Talent Agasore kumusoso Agasore kari yakompanye nagenda baramukije cyane big up sana mu bantu babagabo yego niba bampera ibyo kujya ndabiriha Atagasore kumusoso Agasore kumusoso ni noma so muri timu Kadogo kugira ungiye muri timu Kadogo tukiraho nyene byo byakujemo gute canke timu Kadogo wayikunze iki okay mu bisanzwe icambere kugira unjire muri timu ni vision yiyo timu umanza kuraba vision timu ifise ukaraba naho bazokugeza nk'umukomediye canke nk'umuntu runaka je mu bisanzwe timu Kadogo nayishimiye vision inakindi kuberiki utiyumviye kuja mu Ihuriro TV canke uje mu zindi TV byo byakujemo kugira basi kintu woba warashinye muri timu Kadogo kugira uce winjira muri timu Kadogo byo byakujemo gute boss ya okay ni kibazo ciza cyane yo naba mfise amayinite nje ndakurungikira make gusa na genda Kenya ubukene mfise bongeza ahantu asha umufuko wateye pocket hama kunyishu yiwawe kubereye isazi ntizikurikira ahantu hatanuka kandi ugerageje kubiraba baca umugani mu Kirundi ngo ivyimbwa ntibibora okay bibaho kabisa so Kadogo nagira ndakubaza ati mbe ashaka kugira ngo urokirite umuntu aje muri timu iwawe ushimiki canke uwo muntu uba umukundira iki bo je kujana nshobora kurokirita umuntu ashobora kuza muri timu iwanje cyambike umuntu ashima cyambike mu musana n'ukundi bikogwa maze kubona ko umuntu akunze ibikorwa vyiwawe kandi agashima na vision yiwawe bufise umva mu musana nta kindi kintu twe turaba mu market turaba talent y'umuntu no kuntu ashaka gukunda ibikorwa vyiwe cyangwa se ukuntu avyitwararika mico gihe mushoye guhuza ku bintu nk'ivyo twe duhita tubakira direct kandi ntitwikora by the way yes ewana je kabisa ngo manje muri timu Kadogo kuko urumva ko bakunda umuntu akora nawe uri kuradukurikirana banze uje kuri channel ya Kadogo banze ugire subscribe ewana cyangwa ugire sabone kuwo uza gusanga byoroshe cyane ni hajya hepfo nyene kidogo ucigira sabone cyangwa subscribe hama ubandanye ukurikirana ibintu bya Kadogo kuko aratwika kabisa muri Buja Flebani so ewana so Kadogo ndacari kuri wewe mbega uwo batanguye ibintu bya comedy gute canke wewe yumviye gute kugira ngo ukore ibintu bya comedy byo byakujemo bo je bya comedy kuntu byanjemo kera nkiga muri secondaire je nakunda kugorana cyane nada cyane haje na mwarimu yasanga ari karatwigisha ngo kimwe bitajya kimwe ngo bingana binga gasanga yavuze ni bitanu kandi ari bibiri nuko naje nabivuga mu kidiranje ako byaje gusa nkaho menga byarantushije cyane umwaka wagiye guhera nsaga amanota muri discipline barayamaze ariko nagiye ndeskiza cyane avuga ati ujye no mupetenga dakomeye mu mutwe ariko babagageje bararaba basanga ngo sukudakomera mu mutwe ahubwo nukugorana kwiwiwe kandi byatumye bazana n'abantu bana bavyaye kenshi ibaza ko ibintu byo talent ya comedy donc ya comedy niyo nataye kuyibonamo ndabwo ko biri kose je cyangwa hirya hejo ndana ko nzoshaka kuva mu kintu gikomeye cyane yes haba Kadogo mbega muri comedy ko tuzi haraba comedy benshi ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu mbega byo bigenda gute nuwahe mu comedy akurespira cyane
Bo muri kino gihugu cacu Burundi kirimo abakomedi benshi kandi beza kandi bavyifatamwe neza ariko jewe umukomedi anyespira cyane no umukomedi mbona ko akina ibintu biri sanse kandi naje mbona ko vraiment akina ibintu vyumvikana kandi birespira buri muntu wese abiraba rero muri make jewe abakomedi bose ngamo ku butaka bwo Burundi je baranyespira kuko nta numwe je ntigira ikintu kandi hashobora kwa najewe abanyigiye ko kuvyo nkina ariko naje presque nka bose ndafise ivyo ndabigirako umva rero abakomedi bose ngamo mu Burundi ndabimera gose kandi barabikora neza. Yes, barabikora neza kabisa abakomedi bo ngaha mu Burundi. Ego bibaho kabisa ego. So komedi wo muri Kadogo comedian. Mbega je hari ikintu ndiko ndibaza n'ubu kugira ngo uyimvire kuja muri komedi nawe byo byagenze gute kugira ngo duhe umuco abafana ba Kadogo. Okay. Nico ni kibazo ciza cyane. Amfise amafaranga nkubu naca ndagucorera n'ikibada mugana naje ndi rubebe ndumushenzi ndaho nasamye ikikere cyabuza amazi. Mugabo comedy je kuyikina ni talent ibindimo. Musanzwe ni ibintu nyene byo muri famille kuva na kera. Nabona muze atwenza mama gatwenza nabandi bose bakavuga ibintu bitwenza. Bose umuryango wanyu wose n'abakomedie niko no gifata. Ni wumva nuko rero. Niyo mpamvu weca mbona menga uri kurabiza ko neza pole pole. Iyo nabandi umunyeshure iyo waba uri umunyeshure ndi umwarimu please depoe. Aho tuba tugiye kwishura ndibaza. Gusa ntago turi kwishura turi nganye ntago nari kugwa amahera nabivuze ntavise. Yani rero mbonye yuko iyo mpano muri famille iriho ndavuga ati reka je basi nserukire famille ngaragaza iyo mpano ndavyaza umusaruro ko muzeni yayivyaje umusaruro mere ivo kandi je n'umufanzi wa mbere mfise ni papa. Wa kabiri ni mama. Wa gatatu ni wowe undi wese ankunda. Yes, hama Kadogo ngoma ndakubaza ikibazo kimwe mbega Kadogo hajya iyo umuntu ashaka ko mukorana byogenda gute iyo abari TV yindi timu ishaka kukurondera kugira mukorane canke uwundi muntu kugira mukorane byogenda gutega boss? Jewe wese yifuza gukorana na jewe no wowe wese yumva vyifuza ko jewe umuryango iruguruye wari wese yumva vyifuza gukorana na jewe ni ibintu zoroshe cyane rwose ewa kabisa. Mbega kubera iki narabonye nani muri komedizi wawe narabonye izo wakinanye na Mutima narabonye izo wakinanye na Gasore mbega hajya gukorana nabajya abantu wavyiyumviye gute bro? Bo gukorana nabajya abantu si Mutima Rokomeje si Ismail Gasore bajya bose ni ba grand frère ndabemera kandi nabo hage usanga kwanza nabo barananyemera ko iyo baza ko batanyemera nibaza ko batari kwemera gukorana na jewe. Rero gukorana nabajya ibintu byangiye avantage nini gose uko haro public yishi cyane nongose kubera bajya ba grand frère bashoye kumfasha. Rero kwanza ndafashe nakagenda nabashimira cyane ko baragize kucyo bafashije muri career yanjye. Tibuba bubaho bariho mwubaho respect Mutima Rokomeje and Ismail Gasore mwarafashije cyane kandi uko biri kose ndiko ndabona bivaye na fondationali ni mu kiriya gihe niveau yo wanje cyangwa se uburyo ki career yanjye kiraduga ndiko nanako mu bise mu ruharo nini gose. Rero ndabashimiye cyane kandi baragize icyo bakoze kuri jewe ndetse na team Kadogo comedian yose muri rusange. Okay, ewa team Kadogo irashimiye Mutima irashimiye na Gasore. Mbega nta bandi ba comedy nga mu Burundi waba wifuza gukorana nabo uretse bajya tubonesha amaso bajya babiri? Bo hano mu Burundi abakomedian nifuza gukorana nabo ni benshi gose mugabo abo tuzohora bose tukaganira tukumvikana nibaza ko nta kitabazo tuzakorana ko na Mutima twarahuye turaganira ndamusaba harantahura ko biva n'ikintu yabona muri jewe na Ismail Gasore naramwituye uko nyene ntigeze yambanira. Rero dukuvuga kuno buno butaka bwacu nk'abakomediye benshi kandi nifuza kuzokorana na benshi kugira ngo tubandanye tugira ubumwe hagati muri comedy kuko nibaza ko target dufise twese ni imwe niyo guteza imbere comedy ndundi tubone ko comedy ndundi yajabutse imbibe kandi kugira ngo ivyo tuzobishikeko nuko jewe n'abakomedi bandi bagenzanje bategezo zobigiramwe uruhara. Yes, ewana kabisa inyishu ni nziza cyane ndibaza abariko barakurikirana Kadogo comedian babandanye kabisa bakurikirana kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yes, hama muri team Kadogo ko numva umenga harimo ibintu by'induru kuko ndagukurikirana cyane. Mbega hajya iyo postinze ikintu uragira partage ku buryo yaho ewana igera kuri ba legend twovuga muri comedy?
ya ko biko sindizira ko ibashikira nubwo badafata umwanya ngo bashaka commentaire canke ba felicite canke ba sini felicite arakini ndavyizera neza ko ibashikira yego. So hama nagira mbaze mwese hamwe muri timu Kadogo, mbega indoto mwamufise novuga ko ari nk'izibisazi kuri mwebwe zo ari nk'indoto nyabakiga bro? Bo indoto dufise je kubwanyu no ndafise indoto yo kubona comedy ndundi yabaye international ya donc international du monde kuko ntidukeneye gukora ibintu biguma ngaha mu gihugu cyacu honyene kandi igihugu igihugu musanze cyadukeneye ko umusaruro rero umusaruro igihugu kidukeneye ko ifoko tubukora kugira ngo umusaruro ushobore kuboneka. Yeye indoto dufise nuko tubona ibikorwa byacu byamaze kuja kure igihugu cyacu kikamenyekana biciye mu mpano ziwacu za comedy. Yes sir Ariston. So nagira ndakubaze mbega wewe nk'ubu uvuye muri timu Kadogo ni yahe timu yindi woca wimukiramo canke wokora ivyo wawe? Musanzwe ico kibazo kiragoye kwishura mugabo ntago cogora jewe ukomeze ntago nitegure kuzova muri timu Kadogo n'umuntu ambona yiteze ko nzoja kumukinira mvuye muri timu Kadogo nateshwa ati urumva uwo yabuze n'ivyo yiyumvira niho kwifuza bameze ubwo mu kiganza ubwo mu kiganza bro ntabwo bigera bigera buhaboneka. Ati je nta ndoto mfise zo kuva muri timu Kadogo kabisa uko vyogenda kose. Niko biri kubera je nkurikira ibikorwa kandi ibikorwa na vision ya timu Kadogo twifuza yuko idarapo ry'u Burundi riguma rihungabana rigere kure. Nongera mbwira n'abandi bapeti bakiri down canke bakiri aho bahagaze bakore bakure amaboko mu ntuza mu mpuzo bakore bige kumenya kujya agafi birobe. Timu Kadogo dufise vision nziza kandi turasaba n'abantu bose baguma badukurikirana badutera impunga kugira turaye ko twoshika no kucotuma idarapo ryacu rigera kure international. So Kadogo mbega hajya korabo wewe wifuza no yitwa korabo kuko urumva ni nka korabo turabona aba comedy bakomeye kwisi canke he mbega nuwahe mu comedy muri wewe wifuza ko muzokorana mu ndoto ziwawe? Bo mu ndoto ziwanje ndifuza ko no mu comedy wore wese aba kwisi akomeye kandi yotuma n'igihugu canje kimenyekana bicaye mu mpano yanje ya comedy. Wore wese akomeye azwi kandi afite n'amateka ku buryo ndinze nkorana nawe korabo imwe yonyene canke video imwe yotuma igihugu canje kimenyekana. Uwo namwifuza cyane kandi iyo ndoto yanje y'ibisazi. Mbega muri timu Kadogo ko nabatumiye nka timu mbega muba muri babiri gusa canke mubwire umuntu yoba ataraja kuri ntuze yiwanyu kugira ngo akomeze kubakurikirana muba muri bangahe muri timu Kadogo? Bo muri timu Kadogo turabantu indwi ariko timu Kadogo igizwe n'abantu benshi uko inyuma y'abo bantu indwi hariho n'abandi bantu nyene kereke pare badufashe umugongo abadukurikirana abadusupportinga ariko timu Kadogo twifuza ko ishobora kuzoba timu donc musanze n'umuryango wagutse w'abantu benshi n'umuryango gumurondo kandi bifuza zo gumurondo ka impano nyinshi uko nimba hashoboza wa timu Kadogo akabayo na timu Kadogo de muri yantu benyene ko bana duteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi turushije impano zacu. Tugira aho nyene ntaciye kure mbega hajya ibikoresho ukoresha muri tournage canke hajya ahantu ukorera mbega hajya ahantu ukorera uraharihira amafaranga canke ibikoresho bigenda gutega bro? Ya turi aranja turi debrouiller nka timu Kadogo comedian yani secret yacu mu bisanze mu giswari wanasema ni secret ya kazi. Oya nashatse nimba atarakabanga basi uhishuriye abafana biwa. Kino hishura abafana nuko arakabanga kwa ko twebwe ico dushaka no kwa yuko bimeze neza kandi bitagase nuko twosaba amamiliyoni cyangwa miliyari twebwe ntitwinjize n'urufaranga rumwe cyo twifuza no kwa ibintu biryoshe kandi bimeze neza kandi binabigisha. Cameraman uravyumva ivyo bintu kariso ngo bari yaranje ko bari kose muri timu Kadogo ngo nta bushemeri buri mbega muragenda monchore yani wewe nayo cyo gucoresha none wewe so nagira mbandanye mbega ego muri abakomedie mwabimbariye Kadogo ndashaka twenze bajya abantu bariko badukurikirana ndashaka batwenze bajya abantu bariko badukurikira kandi abikore twenze bajya abantu nyene bajya ndabatwenze mazuja mu bisanzwe
mu bisanzwe kwice kibazo cyo muraba comedy gusa je nashatse mudutwenze naje sindi umukomedi gusa no batwenza mu bisanzwe iyo uri kuratwenza abantu hari igihe wibaza ko wari kurabatwenza kumbe uri kurabariza batwenze basi ntubarize abo bantu ko bararaba iyo video eske bafise mood imeze gute kugira baze gutwenga ivyo ngire mvuge bivana kuko abantu ntibaza kuba bari mu mwanya umwe hajya batwenze rero manzo mvugane nujya Bo muri make ivyo gutwenza bari abantu kubatwenza hige gutwenza ahantu mani ni so kubera ko nk'upuru mu majewe umviriza nk'akarorero abantu ngomba gutwenza sinzi hari umuntu ashaka kuba ari karankurikirana ari kwisahani none ndamutwenza ari kwisahani njya ntizabazi kurokera oya ntizikoroka ikigira kabiri nk'umuntu ashaka kwayekarana no video yiwanje avuye nko guhamba umuntu canke ibere mu bindi bibazo vyiwiwe ico tuma ahubwo abonye iriko mu bintu byo gutwenga ahubwo stress iza kubimuvuyemwo atwenze okay rero nibaza ko kubatwenza ko matwa batwengeje by the way no ndazi bimaza gutwenga ibikomedi zibarana musanze comedy ni video ibirimwe ubuntu nyene bw'ubugenegene ubuntu butwenza rero bama batwenze bakomeye gushika kundi wambe kandi soka matu batwenza imisi yose ariko no musi twaje kubabwira ko nyene tubakunda ewa nivyo gusa nyene nk'umuganga wa stress nyene umuvuzi abadogiteri abarimu twebwe bakomeje tuba turabarimu turabaganga ba stress turabwiye abafanzi bacu ati iyo uri ku moto ugaca ugera hano kuri station urumva hanyuma ugaca ufata feri ufashe feri uri ruhande ya station nivyo bita feri station ndavuze felicitation ku muntu wese karakurikirana team Kadogo kandi felicitation y'ubumesha felicitation nyine none oya felicitation ni hajya wagize ikintu cyiza bakagufelicita ariko hajya ku moto igese nibaza kari felicitation oya ni gufata feri ugeze iruhande ya station iyo ufashe feri ugeze iruhande ya station ni ya felicitation rero je mbwiye abafanzi biwanje abafanzi go barakurikirana Kadogo comedian bifatanye urabifatanya kuri YouTube kugira ucugira subscribe uwo muntu yabigize mbene subscribe umuntu yabigize namubwiye felicitation felicitation vyibushe nk'ingurube yakuriye mu hantu nyene ijya bya bintu bya wana team Kadogo kabisa nabonye ikiza cyo gutumira abakomediye rero ni iki buri mwanya uguma ushaka gutwenga kabisa rero wewe uri kuradukurikirana ndakwinginze kugira ngo uje kuri team Kadogo ugire subscribe wewe utarayigira hama ucubandanye ushire ko na commentaire kugira ngo bazokubone wewe canke ucubahanura nimba ari kitagenda ubone ko bahindurira rero muri make nagomba gusaba imbuga zacu za YouTube abantu benshi bakunda kwihenda uje kuri YouTube andika Kadogo comedian bifatanye kuko bitandukanije guys unaona Kadogo wa pirate sio hata timu yetu guys mna vrema ukiandika naona wengine ukiandika mubaya unapata bakomedian ko na bisura sawa bile vya nani lakini ukiandika Kadogo comedian vya kubanana donc bifatanye ushobora nyene abantu Kadogo comedian nk'ubusore bw'imisoso nka kariya nyene bamburiya asena kanya mugwara hamugachona uriya wundi nyene kama jewe jamba Mr Maso yinyana hama ibisigaye hamwe n'ubudemo bwiza butagase bugukiniye nuko murateko cwanzo kagaka kubanza kore byo ko barakina nyamvu rero bisaka ibintu byose babisaka kuri channel yiwacu kandi mugiye subscribe ntiwagire kajya gakenye ko ijyankengero yibagiye igihe tuzopostinga ntuzomenya ko twa posting ubwo ijyankengero yifyonze video igiye ko ucomva inkengero muri telefone umvise inkengeri rero video bigiye ko tayari okay gute kwitwa Maso yinyana bro mbo kwita Maso yinyana by the way numva besha bambwira ngo ufite amaso manini ngo nkayagwa gasore nkabwate musanze inyana nico kintu hano mu rundi dufata nkaho gihabwa agaciro cyangwa gihabwa valeur hamwe naje Amaso yo ariva nuko nyene bajyanya n'umuntu twemera kandi igihugu cy'amacibutse buri mwaka nabuze atekanita Amaso yinyana kwenza kwita Amaso y'umwana yo gwavanitera umwaka areka Amaso yinyana iri yakerekeshoze mbega bro gute kwitwa misoso so kwita gasore k'umusoso biravana kandi udusore tw'imisoso turatandukanye muga nka je urona ko n'agasore kihebeye Imana umusoso uriko vraiment atari byo bindi abarozi gusa sindababwiye ngo muce munje oya ndagasore k'umusoso kandi katagase biraboneka urana kumenga no gamata omana niyo mpamvu nita gasore k'umusoso hama big up ku mukunzi wanje wese ko jewe umufana wanje namufana nkamufata nk'umukunzi wanje kwara ndi singo jewe abafana biwanje nibo basheri biwanje yego niko bibi yes ntacyo nkawe ndibaza wamaze kugera kuri umwanya ukiri kuri dukurikirana mbega Kadogo akajambo kanyuma kugira ngo turangize bro
Yes, akajambo sakanyuma kuko bujambo buzokwama twama twakinye imisi yose kandi usivye nta nakambere gahe kandi nta nakanyuma gahari ariko ico no basaba nk'abantu badukurikirana mwana mu dusupportinga cyane twe dufite target nyinshi kandi hangiro dufise niyo dufise indoto yo kubona comedy ndundi yaduze ku bindi level nko kutubona abakuru bacu muri comedy bakora bidukorera dushaka natwe igihe bazoba gihari nk'abakuru bacu bazobone ko abana bareze batabaresheje amasigara cicaro rero twasaba mwana mu dusupportinga uje kuri YouTube twabwiye Kadogo Comedian bifatanye ugifujondere subscribe like share commentaire partage gusa ivyo navuze kabiri mu ndimi zitandukanye ariko n'umugishinwa ko navyibagene kubicisha ariko mwana muri supporting kandi mwakoze cyane yeah bro nawe akajambo kanyuma kugira ngo turangize akajambo ni nuko ndakibagisa akajambo kanyuma ahubwo nzokavuga hanyuma nyene naje kubera akajambo kanyuma nzokavuga hanyuma ntiharagera ko mpa ngo vuga ko kajambo kanyuma gusa biga yes reka tubashimiye nta nshuti nkaho maze kugira subscribe kuri Team Kadogo kandi rero ndabasabe mugende mugire wandika Kadogo Comedian gifatanye ntusimbe urafatanya hanyuma ucugira subscribe utiftonda hajya kuri kajya gakengeri kugira ngo uzobe wugure notification kugira ngo bapostinze video misi yose uzokwame wabonye na uri wa mbere mu kubona video kandi ucugira ko naga commentaire hajya munsi byo bavyiza cyane yes